Together. Aberabanezerwa izina rya Yesu ribamara imibabaro rirabatinura ribamara imibabaro rirabatinura umutima ukomeze indori ubwiza usongere aho hazagira usongere aho hazagira ikora Glory Gera, Loro Tareko, Ezoyate, Loro Tareko, Ezoyate, turaguhaye icubahiro mwami wacu, turagushimiye kuri rino bakwe ryo kuba imbere yawe. Mana, uriko uratwubaka, uriko uratugirira neza. Erega Mana, habuze umunezero, urupfu ruba ruri hafi, ariko hari umunezero, ubugingo buba buhari. Turagushimiye kubw'ubwo bugingo turiko turaserebura muri Kristo Yesu. Turagushimiye ko imyaka 2000 iriko irarangira, yarangiye uhejeje gutanga ubugingo bwawe ku musaraba, kugira ngo uza kwizera wese aza yakira ubugingo busagutse, ubugingo budashira. Turagushimiye ko twakora
nk'amabuye afise ubugingo, turiko turubakwa nk'ingoro y'impwemu mu izina rya Yesu Kristo. Yo turagushimiye Mana, wewe watanguranye natwe, ukomeje kugendana natwe mu buryo bwose. Turaguhaye icubahiro Mana, kubw'abakozi, kubw'aba-invite, kubw'abashitsi, kubw'abantu bose bari muri ino nzu. Yo waravuze ngo inzu yanjye izoba inzu yo gusengeramwo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Mana turagushimiye, turagushimiye ko dufise isezerano ko igihe cyose tuzokwambaza kuri uno musozi uzoza ukadusanga ukaduhezanira. Mana turagushimiye ku vyo wateguriye umwana wawe muri kino kibanza. Reka byose Mana twizere ko tugiye kubibona mu izina rya Yesu. Amen. N'umunara ukomeye abera bahungiramo bakibera amahoro. Izina ry'Uhoraho bakibera amahoro. Izina ry'Uhoraho n'umunara ukomeye abera bahungiramo bakibera amahoro. Izina ry'Uhoraho n'umunara ukomeye abera bahungiramo bakibera amahoro. Jesus bringt die Leute zusammen. Narivuze ngo Yesu ni umuhuza w'abantu n'Imana. Yesu ist der Mittler Gottes. Ati Yesu ni umuhuza w'abantu n'abandi. Bringt Menschen zusammen. Ubu jewe kumenyana n'urya atari Yesu. Diese Bruder gar nicht kennengelernt ohne Jesus. Icubahiro ni cande, Icubahiro ni c'Imana, icubahiro ni cande, icubahiro ni c'Imana, icubahiro ni c'Imana. Yesu Kristo udutahuze, utugenderere Mana, ndakwinginze tahuza ubwoko bwawe, tahuza abantu bawe nka Yesu Kristo, tahuza ubwoko bwawe. Yesu Kristo ndaguhamagaye uyu munsi turi imbere yawe, nta kindi cyatuzanye. Ibuka ubwoko bwawe, ibuka abantu Mana batahuze. Reka mwemwe ngo utahuza abantu, mwemwe ngo wemeze umuntu icyaha. Ni byinshi twagendeyemo, ni byinshi twagendeyemo, ni byinshi twivanzemo Mana, kumuvya ubugingo. Ndakwinginze Mana Yesu Kristo udushoboze Mana, kuko abantu bazi Imana yawe bazokomera bongera bakora iby'ubuhinzi. Urakoze Mwami Mana, urakoze kuri Imana ikomeye, kandi urakoze kuri Imana y'amasengesho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umunyazasi tubisenge tubishima. Amen. 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 Benshi barakaza gukora tukavuga ngo abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Akandi kavuga abakumenye Imana barahiriwe, abakumenye Imana barahiriwe. Imwe yacavuga abo ntaco bazoba. Yesu abahezagira. Singiye gusubiramo, ariko umuntu muzima je co nakuyemo, umuntu muzima uno munsi ashaka guhinduka. Siko none yego jewe mfite ubwoba ku muntu yamaze kurangiza canke yarogose kuri mwe murere. Haleluya. Ariko umuntu yinjiye aje kurondera Imana agenda yibona mu izina rya Yesu. None umuntu ntakizwe n'amaraso ya Yesu siyo yonyene amubohora. Umuntu ntakizwa n'umutima umenetse wikaye. Turi kumwe? Umuntu akizwa n'umutima umenetse, umutima wicujije. Haleluya. Siko na ijambo ry'Imana ni inkota imeneranya, ikamena ikabwira umuntu ati wakoze iki, hanyuma akihana. Siko none abenshi bapfa nka Ahabu yaguye mu mukogote, yararashwe. Haleluya. Yararashwe ngo acaguma mu mukogote avirirana, ntiyavuga ngo bandashe, ntiyabwira abasirikare bagenzi ngo yabandashe, aviriraниramwo aguma apfa, ntiyamenya ko hava arangitse. Amaherezo yararangije. Kubera iki? Ntiyivuje. Kwivuza ni ngaha mu izina rya Yesu. Aha hantu harera,
ahantu umuntu arahabohokera akamaramaza satani. Yesu abahezagire. Rero umuntu yinjiye akinjira mu ngoro y'Imana, si mu ngoro y'umuntu, ni mu ngoro y'Imana, barahatabarirwa, barahabohokera. Hari aho umuntu yiraba ati ni by'ukuri ndi mubi, ariko uba mwiza mu izina rya Yesu. Yesu abahezagire. Uwihanya araharigwa akabohoka. Reka duhe kaze pasiteri, niba aza guhamagara akaduhamagara umuntu wese akiyumva tinduye umuga ngomba kuba uw'Imana yishimira. Haleluya. Ngomba kuba uw'Imana igomba, ngomba guhinduka, ngomba kwitwa umugororotsi, mve mu byaha. Turamuhaye kaze. Yesu amuhezagire. Haleluya. Amen. Ndakunda Imana. Imana irashoboye gusoma muri Oscar, igasoma muri Richard, ikongera igasoma no muri jewe, kandi byose bikagenda neza. Ndanezerewe cyane n'iri jambo. Aha ntandabimenye, ntandabishoboye, jewe narapasuye. Muciga muri segonderi byadukundira, kavuga ati bariya narabujuje, ukagira na gutyaye mwarimu, kubera yuko baramujuje. Aha aye ku Mana suko, ntugire ngo jewe naramujuje, nzandi bishop, nzandi pastor, kandi numuvugishwe, kandi niyo ibintu byinshi ibyo nibikora. Yatubwiye Eliya ninamaze guca umutwe umuntu, yaciye umutwe abana 150. Hanyuma ariko hagera ahantu umugore abifata mu mafyinga, aravuga ati wewe no musi turabona nturara. Urabona ati ndapfuye Mana, mpfumunyica wewe. Ariko none nk'ubu mu mapete data wanje yo mu mashengero, ubu Eliya yoza bawumwitiki, bamwita archbishop canke muri ntuze mu bya kaminuza niho mbona ahantu hanze ku professor Dr. Imana iguha amazi n'umukate, mubandanye kuko urugendo ruracari rurerure. Uyu rero yabivuze ati urugendo ruracari rurerure. Mu ruririmbo yaririmbye yavuze ati mugende mubwira bataramenya ubutumwa, bataramenya uwo Yesu, kugira bakire. Uramunda kuyaga n'abantu nk'abo bazi ibibazo. Umwe ariko habaye n'umushikiranganje, ndamwazanira n'ibwe n'ukuri ko tuba turaganira wewe. Yesu yoza woja, yambwije ukuri uwo muntu ati ndabyo byanditswe muri Bibiliya sinojayo. Ubu yatubwiye hari Imana nyinshi. Wakoze ko bivuze ko igihamya ko Imana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, Imana dusengira komeye, Imana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, dusengira Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, Imana dusengira komeye, niyemere iyindi Mana iruhande yayo. Nta yindi Mana iriho. Ego nta niyo ducako yindi. Twarasomye muri Timote wa mbere 2:5 havuga ngo umuhuza w'Imana n'abantu ni Yesu Kristo. Nawe ni Imana Yesu Kristo.
nta yindi mana rero iriho. Iyo tuje ngaha ikituzana ngaha mucumve inshuti zacu, tuje kuraba imana yacu, twumve icitubwiye, twumve icirico. Mudewe mu nteguro yanje nateguye ngo imana yawe, imana kuri twebwe niki ninde. Utazi imana yawe, nivyo mwene data Oscar yavuze, utazi imana yawe urumva ntuzi iyo uriko uraja, utazi iyo uriko uraja uzoshikira iyo utazi, siko bimeze. None rero ni vyiza kugira ngo umenye imana yawe, nico catuzanye ngaha. Imana rero kugira tumenye imana tubisanga mu ijambo ryayo. Hariya mw'itanguriro niho dusoma amajambo, namwe abandi musome Imana niyo yaturemye. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi, muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti ehe ndabahaye ibyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cama ivyamwa biri mu isi, imbuto zabyo bibabere ibyo kurya byanyu n'ibindi n'ibindi bibandanya. Imana niyo yaturemye. Ni ukuvuga Imana yaraturemye, imaze kuturema idushira ku isi, iduha n'ibintu ngo tubibemwo tubikoreshe nk'uko tubibona. Aha hari abantu bigaruriye ibiyaga kandi ibiyaga byari byacu, hari abantu bigaruriye amasi kandi yari ayacu, twayahawe ngo tuyakoreshe. Nico Imana yaturemye. Ibi rero nivyo kubaho bwa mbere. Uno munsi ntitugaruka ku vyaha twarigeze kubivuga, kubera yuko dusubiye tukabandanya tumenye ubwa mbere ko turiho twavuye neza. Sinzi ko mwebwe twariko turaganira n'abanyamuryango baratangura kutubaza murakutse, none sokuru wa sokuru yavuye he? none byageze ahantu barahabura, ahandi batanga amazina atahuye, ariko hariho aho twavuye naha. Imana rero mu kuduha ibintu byose abantu bacu bagenda bica mu bice, ati jewe urabizi nzomugwiza tunga, jewe nzokoresha bya byatsi muri abantu ubundi gutyo gutyo. Iyo ni Imana yaturemye iduha n'uburyo bwo kubaho. Ariko abantu ntiboroheye Imana. Reka dusubire tuje muri Yohana wa mbere. Yohana wa mbere handitse ngo ubutumwa bwa Yohana ni Evangile. Ubutumwa bwa Yohana murasoma 1 gushika kuri 3. Eins Johannes Yohana wa mbere avuga ngo mu ntango ya byose jambo yariho, uwo jambo yari kumwe n'Imana kandi yari Imana, yari kumwe n'Imana mu ntango ya byose. Imana niyo yakoresheje mu kurema byose, mu byaremwe byose nta na kimwe Imana yaremye itamukoresheje. Imana yaremye ijuru n'isi, niyo yaturemye
mubyibuke kandi mubimenye mubyitwararike. Hariya muri Zaburi 100 twarumvise ngo Imana niba turemye turi ubusho bw'Imana. Ibi rero dufise ikibazo, abantu twagiye ku mashuri baratubwiye ngo kera ngo hari amazi, bakubwira ngo wareze ayo mazi, ngo hanyuma ngo habonekamwo ibinyamurobo, ngo hanyuma habonekamwo ifi, habonekamwo inkende, hanyuma habonekamwo abantu. Ugaca usanga rero mbega none bimwe twizera ko bitavugwa gutyo, ariko nimureme yego Imana ngo yabijije abanyabwenge, yabijije abanyabwenge bifata uko. Abana twarababwiye mugumye ibyo babigisha mu ishuri, mu bishuro by'ababyeyi mu ishuri, ariko iri jambo ry'Imana murigumye, kuko hari amabanga menshi, hari ibyo tudashobora gutahura byose. Nagomba bakure abantu benshi bakunda guhakana Yesu. Iki gice cyo muri Yohana wa mbere gushika kuri 3 baragihinduye ukundi, bakivuga ukundi, bakavuga nkaha ngo yari kumwe n'Imana mu ntango, Imana uwo jambo yari kumwe n'Imana kandi yari Imana, baca bahindura bakandika ngo yari Imana ariko bagira ngo akamana gatoya. Hanyuma bagaca bavuga ati nawe urakamana, Imana cyo kuduha ububasha bwo gukora ibintu n'ibintu, ariko si twebwe turi Imana. Imana rero yaremeye abantu b'isi kugira ngo bahabe, bahabeho neza. Sibyo byabaye, ariko iyo ntumbero niyo Imana yari ifise. Ariko kubera ko n'abantu bacumuye, hageze ibihe Imana iraturungikira umukiza. Kubera ibyaha byacu yarungitse Yesu Kristo, yego, kandi yari yaratangaje ngo nzobakiza. Yesaya 35:4, mubwira abahagaritse imitima mutirema, aco mutinya araba Imana yanyu izozanana no guhora, niko kwitura kw'Imana izoza ibakize. Niho impumyi zizohumuka, ibipfamatwi bizoziburwa, ico gihe ucumbagira azosimba nk'impongo, ururimi rw'ikiragi ruririmbe, kuko amazi azodudubiriza ahagadutse, imigezi itembere mu bugaragwa, kandi umusenyi uhiye ubuhimbi uzohinduka ibidengeri, n'ahagataye hazocika amasoko mu bwishinzo bw'imbwebwe, aho zagandagaza hazomera ivyatsi n'amarenga n'imibere, kandi hazobayo inzira y'iroro. Iyo nzira izokwitwa inzira yera, abanduye imitima ntibazoyicamwo, ariko izoba iy'abantu biwe. Abayicamwo naho hobamwo ibijuju ntibazozimira. Nta ntambwe izohaba, nta gikoko na kimwe c'inkazi kizoyigereramwo, ntibizoyibonekamwo, ariko abacunguwe nibo bazoyicamwo. Haleluya. Twagomba tuje muri aya majambo gusa, tumenye ubwa mbere igituma turiho, twaje tuvahe. Imana niyo yaturemye. Twararirimbye ngo Yesu yapfiriye abantu bose bo muri isi, abahindi n'abazungu natwe abirabure, twese yadupfiriye kuko tungana.
ubu rero yaravuze ngo azoza kudukiza, ibindi tuzosubira tubivugana ikindi gihe. Nunezerwe, ntihagire uwo kubesha ngo wewe waremwe ntuzoduga ngo ntibikunda. Oya, Imana niyo yakwiremeye, aho uri uraho nyine Imana igomba, kandi yagushiriye ibintu imbere izobiguha. Guma rero uhagaze neza unezerewe nk'umwana mu nzu. Aha ahantu muri niho mutegerezwa kuba muri ibi bihe byiza. None rero kandi nkagomba no kubibutsa, hari ijambo riri muri Mikaya 7:19. Iryo jambo riraryohera cyane kuko twese turizi kw'ibyaha. Mwene data yatubwiye ati nimwisuzume. Kenshi iyo tugenda imbere y'abantu tugomba kuboneka nk'uko nta cyaha twakoze, ariko ntitwagikoreye abantu gusa, n'Imana ubwayo twarayikoreye ibyaha. Ubwa mbere ducumuye ku muntu tuba ducumuye ku Mana, iyo twicumuye ko tuba ducumuye ku Mana, iyo ducumuye ku Mana nta n'intumwa tuba ducumuye. Rero ariko hari ijambo riri muri Mikaya 19 niryo tugira duhereze ko muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso ya Yesu, niko guharirwa ibicumuro byacu, ni nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri, ubwo yadusezekanije mu bwenge bwose no kumenya, itwatiye ibanga y'ivyo igomba, nk'uko byayihimbaye ibigabiye kera muri we, by'ingena izogenza byose igihe gikwiye gishitse, gukoraniriza byose muri Kristo, ibiri mw'ijuru no n'ibiri mw'isi. Uwo ni umugambi Imana igomba kuzodukoraniriza. Twumve ko natwe tuzokoranirizwa hamwe, ntituze duhombe umwanya n'uwo mu maraso ya Yesu utaciyeyo aka n'akanya keza. Iyo uvyemera mu mutima wawe ukihana urabihawe. Hano turagusengera, ariko Imana nikora igitangaza kuko yadutumye. Yavuze ngo nzokwamana namwe gushitsa ku muhero w'isi. Yesu abaheza. Ibiganiro byari kuba byinshi, ariko noneho hari igice twasivye, murambabarira naho nariko mvuga ngo Mikaya 7:19. Yego nsanze ndashikaniye. Mikaya 7:19. Mishe 7:19. Imana, wowe Imana uzoduhindukirira utugirire ikigongwe, uzosiribangira ibigabitanyo byacu munsi y'ibirenge byawe, kandi uzoterera ibyaha byacu byose bwina mu kiyaga. Ukuri kwawe uzogushitsa kuri Yakobo n'ikigongwe kuri Aburahamu, ari byo nyine warahiriye ba sokuru uhereye mu bihe bya kera. Amen. Amen. Yesu rero abayezagire. Abaye byinshi ariko nibaza ko byari bikenewe. Ubu rero hakaba hari umuntu yifuza kugira ati jewe ndabona umenga naragiye kure, ndumva umenga ayo maraso ya Yesu ntari narose neza canke sinzi, ushaka kwakira Yesu mu mwami n'umukiza wawe, kuko niyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Uyu ni wo mwanya, karibu tugusengere ngaha, hanyuma uno munsi utahe uri umuntu mushasha. Yesu abaheza. Keri byane noneho n'ibigoma nisembuye ukuboko uburiza wiki n'ahandi
Iwe mubyeya nuwa Yesu mubyaguruke tugira dusenga Imana. Barize ntabwo watunganijwe n'amaraso arahoya kuhakisha amaraso imyambaro yawe ihera. Tugira dusenge umuntu wese aho mwishikira imbere y'Imana. Igihugu cakingira hera caratangatse kugira umuntu wese yishikire ubumva ko arico agomba aratera inama ko amanone n'ubu turasaba umubyeyi wacu adusenge adusukishe ko amaraso ya Yesu amara bagatuve ibyaha bya kamere bituve kugira ngo tugende twemerwa n'Imana hanze mu gusabira amaraso ya Yesu. Murakoze Mani horaho Mani n'icyubahiro. Mana turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye. Batubwiye ngo tumenye Imana yacu, tuyimenye kandi tuyikurikire. Tuve inyuma y'Imana zitarizo, dukurikire Imana y'ukuri. Batubwiye uratwereka Eliya yarazi Imana yiwe by'ukuri, ariko yarageze ahantu aravuga ngo ararushe. Ubu rero watubwiye ngo niba urushe, niba wageze nk'aho Eliya yashitse, ugaruke. Uno munsi ni umwanya wawe ukuronka impemburo. Umumarayika arakugendera, arakuzanira amazi, arakuzanira umukate ube ukomere, kuko urugendo ruracari rurerure. Haleluya, haleluya. Wavuze urabwira umukozi w'Imana atubwire yuko hari ico twayemereye, ariko twemereye Imana. Kumure wowe nuremera ikintu na kimwe ku Mana kutidacuna, ariko Imana irashaka ko tuyemerera, ko tuyikundira ikatuyobora, tukemera ko tutazoyihemukira. Mana hari aho twaguhemukiye, reka tugusabe imbabazi muri aka kanya. Mana nico gituma tuje imbere yawe mu izina rya Yesu. Turafukamye, turatakambye, turavuze tuti aho twagiye duhushagirika, aho twagiye dukwegwa n'isi n'umubiri n'ibindi byose, Mana yo mw'ijuru turasabye ko utubabarire ibyaha byacu. Mwami wo mw'ijuru, Mana amaraso ya Yesu atubonekeko, kuko twumvise yuko nta yindi nzira n'imwe iriho dushobora gukirizwamwo atari mu maraso ya Yesu. None rero tuje imbere yawe Mana, Sega w'amahanga watubwiye ngo nitwikangure, nawe niwikangure wowe usinziriye, kuko igihe niki ngo igihe kirahera, iminsi irahera, ariko ikiriko kiraza kiriho. Iki jambo rinezereye, uzokwegeranya, ufise imigambi y'ukwegeranya. Erega ngo ibicekwa uzobikuramwo, uzobigosora. Tugomba kugosorwa, tugomba kuzogumamwo, kugira ngo Mana mu munsi aya majambo tugira akamaro. Hariho abantu bagenda bakabitsa amahera ngo bakaronka inyungu. Natwe inyungu yacu tuyibitse muri iri jambo, tuyikuye muri iri jambo turose uyu munsi. Urakoze nyagora ku ngoma, tworeka gushima gute uduteye iteka Mana. Uraduhuje ku buryo buhambaye Mana. Abamaze imyaka 30 n'abaze 60 baramenyanye kandi baricana bakaganira. Abamaze 20 nuko Mana yo mw'ijuru, abava mu burengero, abava mu buseruko, Mana yo mw'ijuru, baraduhuje twese muri Kristo. None turabigushimiye, turagushimiye kuri uwo munsi mwiza w'iboneka rimwe. Tubonye abashitsi Mana yo mw'ijuru nta kibera ubusa.
ku myaka iheze bari badushyize mu nzira imbere yacu, none rero n'ubu bazanye ngaha, reka bagende babonye umugisha wawe, reka bagende bahezagiwe mu izina rya Yesu. Reka turabyakira mu izina rya Yesu. Nuko mubyagire. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Iradukunda, igira neza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Tugira dusenge. Hari aho umuntu abaho agwara ariko twaje kumukiza. Haleluya. Hari aho umuntu abaho aremerewe ariko nkaba ndemerewe mu gutazi ko jewe ndemerewe. Umutwaro ukagenda uranyikiza. Turafise Yesu yovyikorera. Turi kumwe. Turafise Imana yovyikorera. None rero Fabrice yiteguye. Ariko umuntu afise uwo mutwaro, afise ikintu kimuremere, afise indwara imuseserekeje, turafise Imana. Yesu abaheza yotambuka. Fabrice ashike hano, tugomba sengere mu majambo makeya, urwaye, uremerewe, Yesu abaheza. Uwumva yotera intambuko ayitere, uko no kwizera kamihana. Yesu abaheza. Uwumva ko afise ikintu, umukozi w'Imana kugira usenge, ugire Yesu kizaba abantu. Haleluya. Kizaba abantu. Amen. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana. Mana watwese ijoro turavuze duti mushima nuhabwa icubahiro kuko birakubereye. Ni wewe muvyeyi wacu, niwe wavuze ngo hamagara, niwe wavuze ngo ngwino, natwe turi hano. Hari ijambo wabwira abigishwa bawe, urababwira ngo abarushe n'abaremerewe ngo baze kuri wewe. Natwe nta wundi duhanga amaso, nta wundi egome uzi ibyacu, niwe mutabazi, niwe mahoro yacu. Turi hano rero mwami, tugushimiye ibyabaye byose mwami, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi warabishije ku bugingo bwacu mwami, wakoze kutugaburira. None rero kano kanya mwami n'akanya keza, Yesu tuzanye ubugingo bwacu kuko ariwe mutabazi yo kandi ariwe mugunzi. Ni wewe wavuze ngo sinzoguta, ni wavuze ngo uzotuvura. Natwe turi hano rero muri kano kanya mwami, tukuzaniye ino mitima, tukuzaniye buno bugingo, tukuzaniye bano bana bawe, tukuzaniye bano bantu Mana kugira bagende neza. Turazi yuko ikiganza cyawe yuko hatari kigufiye ngo kinanirwe no gukiza. Mana tugisenga kunogo turagomba ngo bitangaza n'ibimenyetso bikoreke mu izina ryawe Yesu. Aho umwe wese agwaye urahaze mwami, jewe naho ndumenya kandi naba naho botahuka, ariko wowe mwami uri umuganga sumu bandi baganga bose, ushobora gukora ibirenze twebwe ibyo tuzi. Reka washikire ushikire mu ngingo zabo, ushike aho bagwaye ubakoreko
mu izina rya Yesu ubushobozi n'ububasha bwawe bubagendere mu kizi ibisigaye turakwezi turafise imitwaro Yesu ntibarenze no kuyiserura hano ariko ijambo ryawe riratwereka ko tuzi kurukutwo twe twigiti yo uhereye kera wari utuzi mwawe n'ibyacu rero byose urabizi mwawe ikibazo cy'umwe wese urakizi mubere igisho baje hano baciye bugufi kuko bazi yuko ari umutabazi reka batabara bagire neza tugisenga kuno inyinshi y'ibibazo byose mwawe bigaragara unyongazi mu Yesu ishimwe ritugarukeko n'icyubahiro birushitse ku ibyawe natwe rero turi hano rero turaciye bugufi turavuze dutuye akandi bakayanga ishimwe n'icyubahiro bigarukeko kuko ari Imana yacu mu izina rya Yesu tubisabye Amen. Yesu abahezagire. Amen. Yesu niwe nishamo acagura kw'amaboko ibuye Confiança Zerewe Godata Watwese
Yesu abahezagiye. twese dusanzwe uri mwiza, dusanzwe ugororotse, nicyo gituma tunezerewe wadukunze urukundo rwawe rutuma tukwegera imbere yawe, tukibuka kugira neza kwawe, tukibuka imbabazi zawe, tukibuka kwitanga kwawe. None Mana, mu mitima yacu tukuzaniye ishikama ry'amashimwe, ntidufise ico twoguha, ntidufise ingene twokunezereza, ariko akanwa kacu katuye ishimwe ryawe ry'ivyiza udukorera. Mwami, aka kanya mukazawe kudukorera katubanye gato, kuko ngo mu mashimwe y'abera abantu nk'ubuvyagi ubundi iyo bidukundira tukakesha. Abakerubi n'abaserafi ngo barabitanga bakesha amanywa n'ijoro, nta nzara nta nyota, bama mu mashimwe, bama banezerewe. None aka kanya Mwana, utwibagize ibiduhanze, utwibagize ibyo duhura navyo, kuko ni umwanya mwiza wo kuba mu bwiza bwawe. None turagushimiye ko wabanye natwe, nuko icubahiro kibi cyawe. Turagushimiye Uhoraho, Mana Data wa twese, vyagiye ahera, ishimwe riri kugaruka wowe vyagiye ahasumba amajuru. Tubisavye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwami. Amen. Amen. Imana yakoze, tugeze mu mwanya wo kurangiza. Amikoro niko ariko karakora. Nuko tubasabe mu vyaguruke. Ni umuntu yasabye agakora sikavuga ngo iyo niyo Mana nzokorera, tugatera kabiri kugira ngo nawe agende anezerewe. Vyaguruke, ndabona tuko turitegura kandi tugatugende. Iyo niyo Mana nzokorera, iyo niyo Mana nzokorera, iyo Mana y'Aburahamu, iyo Mana ya Daniyeli, iyo Mana ihari ibyaha, iyo Mana ikiza abarwaye, umuvyeyi pasiteri asezeje ngiro arihezagiye kuko Imana yamugize kunyene. Yesu abahezagiye. Yesu abahezagire, murakoze kuba mwaje hano kuri uyu murimo. Ababishoboye n'ubu dukomeze duteramana, reka dushime Imana, reka tuvuge amatangazo tuzosubira kubonana ku munsi wa gatatu mu masengesho ku mugoroba, hamwe dusengera ku murongo wa telefone. Udafise akanomero kacu agafate canke yafate nimero yaba kugira ngo azoshobore kwifatanya natwe kuwa gatatu no kuwa gatanu. Kwa Mungu nuko nyene tuzoba turaha, Imana dushikanyeho tuzoba turaha kandi murahawe ikaze mwese. Amen. Yesu rero abahezagire, reka dusenge. Mana, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza waduhaye kuba ngaha. Turagushimiye kuri umwe wese yashitse ngaha. Mana yo mu ijuru, turasabye ngo umuhezagire, wibuke amajana maza. Mana, ubwoko bwawe buri ngaha ubutandukanye n'abandi bose, ubwibuke aya majambo batwaye, maze Mana urababikire muri durake, ubari icyo cyose kidahuye n'ubwonko bwawe mu izina rya Yesu. Mana, duhagaze ngaha twongera gushima amashikanwa bene data batanze. Mana, wakoze aho bakuye rero uhongereza umugisha, kandi turasabye uwakoze wese. Mana, reka n'uwakoze umurimo wo kuza yakoze umurimo udasanzwe, wibukire kandi umwaro wongoroka. Tugusabye tukwizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.